dutegure kazoza mu mwaka w'ibihumbi 2030 inzara izobe ari umugani ngaha mu gihugu cacu. Turishimiye rero kubona dutanguza iyi ndwi mu gihe abene gihugu twasanze bamaze guhindura ingendo bakijukira ibikorwa. Ibyo bikaba byatumye umwimbu uno mwaka wiyongera cyane, ibiciro by'imfungurwa zitandukanye bikagabanuka, abene gihugu bagasuma mbere batazimbwe. Murabona ko natwebwe twatahuye, twahinduye ingendo, aho kwama tuvuga amajambo tutari kumwe n'abene gihugu. Ubu twashimye kuzoza tuvuga amajambo tubanje kwirabira neza ibikorwa muriko murarangura. Tukaba twasanze aho twaciye hose ibintu byifashe neza cyane, nkaba no basaba mbere ngo muyikomera amashi menshi cyane. Ibyo rero twabonye byaduteye intege, kuko umuntu ababona iyaja kandi akabona ko iyaja ari heza. Tukaba n'ubu twizeye ko muri uyu mwaka turiko turarangiza w'ibihumbi 2018 ushira mu mwaka wa 2019 ibintu bizogenda neza cyane, mu gihe twese tubandanije dusenyera ku mugozi umwe, tukunga urunani mu gukora. Banyakubahwa mwese mwitabye bino bikorwa, bene gihugu mwese muri ngaha, nk'uko musanzwe mubizi uburimyi nibwo butunze abene gihugu batari bake hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Nibwo nkingi imbere y'ubutunzi bw'igihugu, ari naco gituma leta y'u Burundi irongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza ibicishije kuri buno bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ataco idakora kugira ngo umwimbu wiyongere. Ariko rero twasanze naho leta iriko irakora imigambi itandukanye kugira ngo dutuze inzara, ubukene no gufungura nabi, ihindagurika ry'ikirere ari kimwe mu ngorane zihanze iki gisata c'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, ndetse akaba ari kibazo dusanga muri kano karere ka Afrika, eka mbere gihanze n'isi yose, si byacu rero twenyene. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije buriko bukora uko bushoboye kose kugira ngo duhangane n'ihindagurika ry'ikirere, abantu barime bongere bimbure byinshi kandi kenshi mu mwaka. Mu myaka iheze murazi ko hageze ici wamenga byose birahagaze, cankwe ikirere gihindutse bose ugasanga bifumbereje. Ariko ubu aho abene gihugu bamaze kunyugwa n'akamaro ko kuvomera, ubasanga ku kivi nk'uko twabyiboneye, kubera bijukiye kuvomera imirima yabo, gutyo bakama bafise ibyo bifungurwa umwaka wose. N'ubu naho twaciye birateye igomwe cyane. Mbere ubu hari aho usanga umwimbu wo mwirima iri usanga uwundi mu bigega. Iyo ni intambwe ikomeye tumaze gutera, kandi tukaba duhamagarira abene gihugu bose kwijukira ubwo buhinga bwo kuvomera imirima yabo, kuko nibwo buzodushikana kuri kazoza keza,
kazira inzara, ubukene no gufungura nabi. Ni muri iyo ntumbero kuri uno munsi dutanguza indwi yahariwe imfungurwa ku isi yose, twashatse gushimikira ku bijanye no kuvomera kugira ngo duhimirize abenegihugu kwijukira ubwo buhinga, gutyo dutere iyindi ntambwe iboneka mu iterambere rijanye no kuvomera imirima hamwe no kugwiza umwimbu. Mboneye rero akaryo ko guhamagarira mwebwe barimyi borozi kuri rino rima ry'agatasi gukora mwivuye inyuma imvura niyatasura neza, mutera imbuto nziza zirobanuye kuko hajya imbuto itewe n'imera, mukoreshe ifumbire y'ikizungu ivanze n'iy'ikirundi niyiva muri za Nyabarega, mukingire imirima yanyu inkukura habaye ingorane ziturutse ku ngwara cyangwa udukoko tujya imirima, mutabaze hakiri kare ababijejwe ibintu bitarayangara, gutyo umwimbu wo kuri kano gatasi ntuze uduce mu mwanya nk'intoki. Twese rero hamwe dukore twiyumvira duti ejo nzokwikora kuki, kuko buraca bugacana yandi. Uko niko gutegera kazoza keza kuri twese. Ni kuri aya majambo y'umwizera mfise kandi twabonye nugururiye ko icese iyi ndwi yahariwe gufungura neza ku isi yose. Nongera ndabatera intege ko mu bushikiranganje turongoye ataco tutazokora kugira ngo twame impande yanyu umwanya wose, kuko nivyo biro by'iwacu biri muri mwebwe bene gihugu. Imana rero ihezagira Uburundi, murakoze cyane.